Abadasambuye ingo zabo barashwana canke bakagwana ataco bapfa. Izo ningeso zimaze imisi zibonekeza mu bene gihugu benshi bihereza ikinyobwa cambiye cane citwa KICK. Bamwe mu bavyeyi n'abanywa iyo nzoga baridoga bavuga ko iyo nzoga atari nziza namba. Kuri KICK je n'inzoga mbona umenga iragisibije mu bana, usanga KICK inywa n'abana batoya kurazigurisha amahera make yumve ko igihumbi umuntu bamu usanga yayinyoye araborewe usanga ariko aragwana benshi abana bazinywa no kuri ubwenge buca bukotera kubera iyo KICK. Si neza irakaze gose ariko hariho abazinywa hariho abazishoboye bazinywa bayigabanye voroti rero ubona ko ikaze nyene ikintu urasha n'ikibiriti cyaka umva karumurira. Mu nama yabaye kuri uyu wa 11 Kigarama mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, umushingamateka vuye kure Leta yarasavye ashimitse umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji kwico kinyobwa co kugwaho. Ndagomba mvuge kuri inzoga, hari inzoga twumvise mu bene gihugu yitwa KICK. Inzoga irateye isibe mu gihugu, ikirasambutsa ingo, abantu bariko barahera, nubwo twumvise mwacitse ku giciro kinini, abene gihugu barikusanya ugasanga bazirutse. No mw'ikomini wacu haheruka gupfa umuntu, zirya kadavure mu twumva usanga baravye mu mifuko abantu bafise bene burya bucupa buri mu zirya nzoga. Vy'ukuri nsabe nshimitse kwirya nzoga mufata ingingo yo kuyihagarika, anatanga ivyo arivyo vyose irya nzoga ihagarare mu gihugu. Tubibutse ko ikinyobwa KICK cemejwe n'ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN. Icupa rimwe ripima mililitiro 350 rikaba rifise urugero rw'umwambiro rungana n'ibice 42 kwijana.